Oza umusore wa kera wa Osasuna yaciye no kwa Tottenham. Chino kwa Tottenham Hotspur no musari muri mu biganza vya equipe ya Bayern Dominique. Mwe mu basore mbere bana babangamira kenshi bahuye mu Liga. Zaragoza profile yiwe Barcelona ikiniki ni bintu navuga ngo aya ma equipe yo muri Spain cyane cyane Real Madrid, FC Barcelona amenyereye gutunga abakinyi bakomeye. Hari gihe rimwe na rimwe yishira kuri pressure zidakwiye kuko sinumva nimburi Barcelona uze Nico Williams ugiye kuri Luis Diaz Marando birakugoye gato ngo ugiye kuri Bryan Zaragoza kutagira stability mu bintu vyawe uri kurakora rimwe na rimwe vyerekana izo ntege nke imbere yabo uri kurarondera mu mukinyi kuko uyu munsi Liverpool yigeze babwira ngo ntitudandaza sivyo Liverpool ntigeze bahakandira kwitadandaza ati turamurekura ariko hejuru ya 180 turamubaha ariko hejuru ya miliyoni 180 kandi ivyo rega ivyo ni bisanzwe biri kubona ko no kuri Madrid. Yes biri kuri Madrid rega ikiza gihari kuri Liverpool nuko itabobrije kugura clause liberatoire yiremere bigani uyu munsi ikintu Barcelona nisabwa rega sikini nukuganira n'umukinyi bumvishe kutagomba kuhaba sivyo bumvishe kutagomba kuhaba ugomba gusoka muri projet zabo hanyuma natwe tubakonveke ko dufise izo miliyoni 70 cyangwa 65 bakure kusohoke uze hano nikimenya amenya ko Liverpool yiteguye kumurekura rabo ubwoko bw'abakinyiri kirinjizamwe ni benshi muri bona abakinyi bafise iyo profile ya Luis Diaz nabato babishikanije na kwijana n'abakinyi n'imiburi bo kwizeza ko ari ico botanga mu equipe ikomeye nka Liverpool. Bivuze ngo rero Barcelona kuja kuri Bryan Zaragoza nivyo n'umukinyi mwiza ariko si mwiza w'ugwego wa Barcelona. Ni wa mukinyi ushobora kuzana kuvuga ngo uko twabonye bazanye baroni nataza kuba ari mu kibuga Lamine Yamal nataza kuba ari mu kibuga Rafinha uraza kuza ugerageza utanga ivyo kuye gutanga ariko stili n'ubundi mu bahari harabo bikora kuko nimba Barcelona iri hajya ishobora gukina izi neza ngo Rafinha ntaza kuba ari mu kibuga ariko turafise Ferran Torres yo guhashwaza ibiri yo gukinira iruhande rw'iburyo yo gukinira no kuri attack the point ukamenya ngo nimba ntafise Dani Olmo ndafise Fermin Lopez bivuze ngo Barcelona rimwe na rimwe inyishu z'ibibazo bafise abazifise bazigenda na hajya ariko bakishira kuri pressure yo kuvuga ngo nimba tubona abake bari hakujya bari ku isoko bariko baragura abakinyi natwe tubwiriza kwinjira mu bakinyi nimba ari ikintu gishimisha umufana bujye no kubona umukinyi mushasha muri equipe Equipe iri kiragura umufana araryoherwa aravuga ngo nimiburi uyu mwaka arico twokwizera naho yo biri kiragura bamwe bo kumufungo aravuga ngo uko vyogenda kose equipe iri kiragura equipe iri kwisoko maybe hari umunsi bizotanga result positive. Zaragoza sindamubona nk'umukinyi yoza muri equipe ya Barcelona wanashaka mvuge ngo ni classe B kuko aba classe B FC Barcelona rabafise niyi nabashaka yari kuronka abandi beza bato kireka niba bavuga ngo tugomba umukinyi yabaye hano hantu azumwuka muri Spain apari yaho azi uko kuba mu ma equipe akomeye bimera nimba ushobora kwisanga muri projet z'ama equipe nka za Bayern nuko nimiburi ufisa ko kantu ka competitivity wotanga mu bandi mugabo muri Bayern vyaranse burya mugabo vyarananiranye niho nagira nshiki yes agaruka kwa Osasuna yes nimba vyaranse muri equipe nka Bayern uyu munsi Barcelona ni equipe iri kuri pressure yo kugomba gutanga byinshi ku bantu bayo barabizi ngo La Liga tumaze igihe tuzitwara nta kibazo pressure bariko niyo kurondera Ligue des Champions Eske abakinyi bo kurondera Ligue des Champions ko twabonye basaba kuba ufise equipe nimero ya mbere nziza 11 bakomeye ukagira n'imiburi abasabu bagera kundwi beza bashobora kuza bagatanga resultat nziza cyane raba equipe yitwa Manchester City twara Ligue des Champions haraho twimvira tukavuga ngo eske yo mu mupira baza kuguba bakora nka remplacement nk'indwi equipe yitwa Man City bitsindo 15 Paris Saint-Germain twaye Ligue des Champions uyu munsi takaza uyu munya Equateur mu axiale ikazana Berardo kamenga nta cabaye Dembele match zitatu zinadahari bafise Barcola ukamenga nta cabaye bashobora kuba badafise Goncalo Ramos ariko Dembele azakukina nka numero 9 ukamenga nta cabaye
ivuze ngo rero ushaka gutwara aya mahiganwa yo hanze canke aya mahiganwa ategwa na UEFA bigusaba kuba ufise effective yagutse kandi ukwaguka kwayo kabirimwe abakinyi beza. Barcelona uyu munsi iri kuri pressure yo kurondera ngene bagomba gutwara Ligue des Champions. Iyi Ligue des Champions rero si kintu baza gutwara aruko bafise effective no warabibonye kuri Inter Domiri bakuramo hari ikintu ca effective cabakoze ko bongera bakogwa ko ni ikintu c'uburuhe kutamenya ngo eske ko Lamine Yamal atari karatanga ivyo agomba gutanga mu minota ya nyuma ya match, eske ko umukinyi nka Pajo ku Barca atari karatanga ivyo agomba gutanga, dukureho umukinyi wo kuza gutanga n'imiburiburi basi ica kabiri c'ivyo ari karatanga kugira ngo tubandanye duhangana, wahindukira kuri bench kwa Barcelona ugasanga uwo mukinyi ntawuriyo. Still rero n'aba bakinyi Barcelona iri kirarondera uza kubasanga ari kuri rugwego. Barcelona aba bakinyi nk'aba irabafise. Bryan Zaragoza sinamona nk'umukinyi yoza hari kibazo na kimwe aje gukemura muri equipe ya Aventura za uno musore Bryan Zaragoza yaguzwe na equipe ya nako uno musi ni umusore wa Bayern Dominique bamuguze sezo ya 2024 wanashima Sosy heze burya uno mugabo itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu equipe ya Bayern yari yamuguze muri sezo ya 2024 bamugura no vuga ngo bamukuye muri equipe ya Granada intizanyo ziwe bamuguze ku ntizanyo y'imiliyoni 4 aja muri equipe ya Bayern umwaka weze wa 2025 aza kuba imusubiza muri equipe ya Granada hari itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu itariki imwe y'ukwezi kw'indwi Bayern noneho kimugura officiellement imugura miliyoni 13 mu kwezi k'umunani bamuguze mu kwezi kw'indwi mu kwezi k'umunani baca bamutiza muri equipe ya Osasuna itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu no mwaka wa 2025 ni nizanyo ya Bryan Zaragoza muri equipe ya Bayern yaza nako ya Osasuna aza gusubira muri equipe ya Bayern. Bagomba ko sezo ya 2024 yose gwera mu kwezi kwa mbere nako gwera itariki mu kwezi kwa kabiri gushika itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ifaze retour Bryan Zaragoza yakinye muri equipe ya Bayern. Sivyo? Monyo abanikira imusubiza muri Granada ariko inyuma y'imisi miki itariki imwe y'ukwezi kw'indwi baramuguze bamugura 13 nako Bayern yari yashimye gahunda z'uno musore bitwa Bryan Zaragoza hari kuri Thomas Tuchel imbere yuko Vincent Kompany aza muri equipe ya Bayern Dominique mu nyuma imaze kumugwa nigeze imukoresha Kompany amaze kuza nigeze mukoresha yacimutiza muri Osasuna no mwaka wose ibiharuro gushika no mwanya kuno musore kuno mugabo bita Bryan Zaragoza nivyo ku myaka 23 kwanza ni karere iwe ikiri hasi aracari muto mu mwaka weze mu 2028 ari kumwe na equipe ya Osasuna yagize uruhare mu bitsinda indwi pasi zitandatu zibaho igitsindo kimwe sezo ya 2024 inkini indwi muri faze rotura kine Bayern nta gitsina na pas decisive. Urabona ko gushikuno mwanya Bryan Zaragoza nta season nimwe kuva muri Granada akaja muri Bayern Osasuna nta season nimwe Bryan Zaragoza aragira uruhare mu bitsindo 10 muri season. Ku myaka 23 Barcelona bari kugwana n'umusubirizi warafinya kuko ni yaca inyuma yo kwa Luis Diaz na Marcus Rashford Abdulrazak ngo siyo profile ya Barcelona Bryan Zaragoza. Uno munsi Barcelona bakeneye umukinyi atabashira kuri pressure yo gukina kwanza niyo Zaragoza no munya Espagne y'imyaka 23 cyane muto ariko bakeneye na umukinyi zo kwisanga plan B mu gihe equipe izoba yaba swad izoba ikeneye kuruhuriko. Nawe urabona ko Zaragoza atari profile kuri FC Barcelona ku myaka 23 ari no munya Espagne no munya Espagne ariko ni namabura kindi ni bimwe by'urubuzi nkware ruvumbukana ca kindi igihuna Bryan Zaragoza ibyo biharuro byonyene biramumanukana muri Barcelona niye pressure ja gushira kuri ziriya mpande yabo iburyo canke ibubafu ku myanga 23 ntugire ngo ni mike
nta saison de reference nzi ya Bryan Zaragoza deja umukinyi azaha bagatiza kongera kagenda bakongera bagatiza kongera kagenda nta karaktere twigeze tubona yiwe yo kuvuga ngo muri equipe nini hari ico nakora namba no muri equipe no ntaca akora aragikora muri equipe nini yagiye muri Bayern ntabyo byakunze iyi ni niveau ya za Osasuna na za Leganes na za Real Betis je ne sais pas na Real Betis nabonye mu mwaka weze sinzi ko Bryan Zaragoza yo umutitirere kugenda rero kwa Barcelona no kuvuga ngo ariya ntiyari yambaye mayo iriya ni Osasuna numukinyi twese twabona ari gitanga azobigitangaza ariko biga imyaka irahe hari gihijisho rikubesha hari umuntu yibesha mu vyo abona mu byukuri Bryan Zaragoza kuvugwa kwa Barcelona sinzi n'impamvu bikwiye kuba deba yojayo nkuko uriya wantuze yitwa ngo uriya wa mucuti Nicolas Jackson umwe w'igipara uya Oriere Romeo nkuko ari yo kwa Barca nkuko yagiye n'abandi bisa Aventuro umunya Espanyol Aventuro umukinyi umunya Espanyol na Zaragoza na Dil Brazil no buryo yiruka nese myaka n'ibindi none ubu hari bimenyetso kugira ngo yo gusumba Mikael Modric nendabazi muri kumva kumuhora uburyo atagira atavyinjiza Torres none imbere ya Afrika imbere yo kwaza yinjiza bingahe inde Torres ntigeze ariko general mweme Torres Man City umva arabasazi batanze 50 miliyo bayatanye muri France none wowe waza ko Man City arabasazi bo bamurekuye bamujana kwa Barcelona muri projet yabo cabaye ikibazo cuko Torres uravyibuka sezo bamugura kwa Barcelona bamuguze mu kwa mbere ako ndavyibuka yuko mu 11 imbere yuko avunika yari yagize imvuno avyumva Torres ibitsinda 8 ico gihe Pep Guardiola yakamukinisha nka numero 9 muravyibuka ko nta numero 9 tipika yari afise nica gihe aba bavandimwe iki dinozoro ciwe kitari bwazi yamukinisha nka numero 9 numwe mu bakinyi beza namba takobrije gutangura mu kibuga burya ntugire ngo uriye mugabo simwiza Ferran Torres Zaragoza namba ari Zaragoza nyene nizina ryorera nagoye taje ku Zaragoza Bryan Zaragoza nyene Zaragoza gatsinda ayo zakabimariramo gasanga arabimariyemo kuri Flick nabonye ifitiye gahunda yo kuza kandi wanashima ngo Flick buryo yamugize nimero imbere y'abandi bose oya je hakonza na Zaragoza nufuma nduza wa mwana Rodriguez nta mwana yitwa Rodriguez nimero yambara nimero 18 mu bana nabonye muri ntuze muri Ramas yawe yo namugerageza rega bikeme Tony Rodriguez Tony Rodriguez uravyumva mugano nyene narimwe mu bo mengo baba ndakubwira n'uyundi uriyo namba riro nibaguze muri yo numwe Roni runaca kwa ramini yamare n'umudubrire we ura n'umudubrire ko kumande zose abanyagira Roni tushe yiwe je nabonye ari nzima ahubwo mugana waje avuye mu mvune muri Zaragoza nyene Imana iramuhaye n'umunya Espagne ubu Zaragoza yabari nk'umurundi abari kararondegwa na zira equipe zo mu ca kabiri zamanura utira Barcelona iri kuvyorosha kuri kibazo c'amafaranga n'ubunini no Barcelona ndanabisubiramwe Barcelona niyi press iri kirishira ko yo kurondera mu winga wagira ngo sinzi unu wabarutse oya bakeneye squad yagutse nyine kare nese urarondera squad yagutse muri tubarunda atakintu na kimwe kizima baje gukora wewe warubaboneka aka video atake ya Manchester United irikirubaka Magwa yari inyuma ariko arakura ko amatafari n'isima yongera bomora ntaco nibarondera babitsinda ako nibagumiza yo bari aba Arojo nubwo mwanyemeje ngo azongwa nandi amurindiri oya muri aridi umugani warandira amurindiri umuredi umugani warandira bazomwigurira no umuredi wazango ninde umugani uriko uravyumva ubwo murarondera ubitsinda ariko nta gihindutse muri iriya defense centrale akuribaza basezo bishika umuntu akavunika ako Barca nk'umunsi bavunika namba utamukinyi bongeye oya ari defense rivast ni nini ako mbwira ingene ari nini bisigura abantu ingene iriya defense ari nini none ku Barca inyigara hari ku Barca arahari ku Barca rero nanabonye ari wa mukinyi ushobora kumasosyo ari wose ku Barca yiko nico ndandemera n'umukinyi ushobora kumasosyo ko umukinyi wari wose none Ronaldo Roja hari ariko Eric Garcia ahari sizimwe ndamwembe sizimwe ari muzima yaramutse ndabwira ikintu sizimwe uno mwaka mvago yahuye naco urazi imvune yagiyemo yego imumaze igihe kinini mugabo haro kuja mu mvune uvuga ati nubundi ndikubona bitabara
oya nta muntu ari yizeye sezo irex ino sezo kuri Flick umugani uraha burya tugiye kuraba Deco ntakomeye muri Barcelona. Deco no umuntu asanzwe ashobora kuba yafashijwe na sezo nziza ya Afrika ariko arakora igatuma tubona Deco nziza mbwa nawe ni mukino cyo kwiyubaka. Barcelona ni equipe Deco aja kuraba nta manota yoronka mva mu equipe iri kirubaka. Ukacuraba rero Ronald Rojo yavunitse byenda avuga ati equipe yacu ntiri kubara kuko ni twese nitwabona ko Barca ya Afrika yozo mwaka kumika igatanga challenge nk'iyi. Amaze kuvunika equipe ikihindura ishusho sivyo Banyigo Martinez bayishirira bakubarisi noneho tubona ari Garcia mwiza ukoresha mvago mu ruhande gose ukeneye inyuma no hagati akagukinira ibintu byiza sivyo. Undi muntu yahuye n'ikibazo c'imvune ni Christensen. Iyo Andreas Christensen agira saison nziza itarimo imvune twari kumona nawe nyina akoreshwa nka plan BC canke CD hariya muri FC Barcelona. Ronaldo Rojo isanga rero muri iyo challenge ya Barcelona aza kugaruka yabayega nka Ter Stegen. Ter Stegen yaravunitse bagura seze navuga ati n'ubundi sha ntazina zo ntwari kibanza umusaza ku ifegi n'iswingizi wi waraza abarafasha. Ter Stegen amaze kugaruka atangura gushira pressure kuri equipe mwene ukina Champions League nka ukina ibiki equipe none wewe musaza vipi Ter Stegen aba yiteranije kuri equipe kuri Barcelona. Aroje nawe yishira muri ya pressure yo kuvuga ngo ino defense yamaze kwiyubako negereza kunyarusa nkaba integre muri yo ndacyabona ko yishira kuri pressure agakora ry'amakosa atashira gukora. Nawe ni Ronald Rojo umukinyi wese aziko yabaye mwiza kuri Real Xavi uwo mukinyi ni mwiza. Nico gituma nako Barcelona biri kugora gusohora nde Ter Stegen iyo abatari mvaga ubuseriye bwa Champions League niwaze ngo Ter Stegen yosoka mu equipe bivaye niki nibihe yabaye muri equipe ihagazemwo. Abonye ba ari mu legendary yamuhanuye umudaki Lothar Matthäus yabaye umukinnyi mwiza akomeye muri Leverkusen na Bayern Munich na equipe nationale. Yamubwiye ati ntubifate nk'ivy'abadagi ntikabe intambara hagati yawe n'umukoca akaba umudagi mugenzi wawe nambaye ni inyungu za equipe no gushaka kugusohoramwo paraporo y'ibyo hembwa kandi nta equipe uzobura ngo inusohoke muri iyo equipe nta ntambara uteje ugende urondere equipe gufasha gutangura mu kibuga ubudani zirakeneye 2026. Sinabonye Man City yavuze ati Ederson turi kumwizera gahunda ziwiwe ngo tukoreshe nka sazo zibiri turaza kubigaruka karagaci rero Zaragoza bo hajya Zaragoza ntimubone yoza akabinyanyagira hajya kinjira kuko Ferran Torres yarabaye mwiza nari Garcia yarabaye mwiza kuri Xavier we mukinyi kandi ndakwibutse ko wamutije muri jo n'inshuro nyinshi. Mukuru w'umutumba hari wacu yitwa Nzoba Mbona Nzoba Mbona nuko rero muri Barcelona nayo ari kuvugwa ariko rero Flick ngo rero ngo makinyi 35 afise yabwiye Barcelona ko akeneye kujana muri pre-season abakinyi 26 icenda bose nabakeneye yakuvugisha uko ntibiramenyekana amazina ari out of this trip cyangwa se ari hanze y'uru rugendo bazokwerekeza muri Aziya. Twabwiye ko itariki 20 bazokina match ya mbere na Vizere Kobe ariko Deterrence Africa yabwiye Barcelona ati muri 35 mbona hano barimenyereza muri 35 mbona hano Vinicius nibo nkeneye kugenda abandi 9 nabo muzorabyo mu mashane basiga barozi vyombo basigara barakura muri vestiaire niba muzo bakoze kicena sinda bakeneye murabira ko harimo Andreas Christensen Makande Ter Stegen Iñaki Peña Oriol Romeo n'abandi baki bataramenyekana. Agomba kuba umugabo w'imvuga kuri kuko umuntu agomba abona ko batazobana ntashaka ko bagumana ngo namugore cyane muri training sessions hiyo. Nabonye bamwe mu bamenyereza batanguye kwiga guza baravugisha ukuri ku bakinyi batazokenera. Abantu benshi barabigarutse ko bati yamara umumenyereza ashitse akora amabara kubwira abakinyi ko atabakeneye. Ndavyibuka igihe Chelsea yari ifite abakinyi 36 ku rubuga rw'imyimenyereza ariko arababwira ngo jewe abo mbona hano mbona ngomba gukoresha 22 gusa.
mwabo 22 nsaba abandi batatu kugira ngo nkwize 25 abasigaye abaho muca mumenye yo muca kandi yanadomye ko wewe nawe menye yo muca kwa Leicester 3 Ben Chilwell yarabwiye ndekande yarabwire Rudomoro Sterling amubwira ati wewe ronderi yuja undi yabwiye ninde yake yeruye yari iwao Felix aramubwira ati muvandimwe ndako iwao Felix nene yanagarutse se iwao Felix yagarutse kwa Chelsea ariyo ariko n'uyu mwaka nazokoreshwa mugabo no munsi yahinduye profile ntuzenya aya majambo bandika munsi ya profile kuri Instagram hariho kwa Simian yasubije ko Chelsea none umukinyi wa Chelsea turagwana nabwo yaramubwije ukuri ko atazomukenera asanga Trevor Chalobah ameze neza ariko akaragerageza gufata urwego rwiwe aramubwira ngo muvandimwe hari yihenze gusigarana Badi yashira ko Ben wakwe Flick nawe ari kubakubu na Flick rero agomba kuba imvuga kuri kugira ngo yoroherwe mu bikorwa vyiwe kuko biragoye Eddie kuza kwantrena abakinyi 35 uzi yuko muri abuzokenera 23 hari benshi baza kukwiciriza atelier za uri kurashinga izo training sessions zawe ziraza kugorana hari ivyo wifuza gukorera kutaza gukorera ko bitewe na effective nini wewe uri Dieta Flick urabona ngo ngomba gutegura ikipe ikina muri ubu buryo ariko ufise umurengera w'abakinyi nutafata umwanzuro rero uvuge ngo aba naba sindabakeneye kubera ko nshaka kubaka ibintu bimeze uko nuko Eddie uraza kugira ingorane kuko ni wiha akazi ko kuvuga ngo ngomba kubagumana bose ndabamenyereze umenye ko result iza kuboneka baza kuyibaza wewe nimba rero abona ko ni inzira nziza yo gucamo kugira ngo aze gutanga result nziza nkuko abakonzi ba Barcelona bamaze iminsi bamugira ico cizere nuko agomba kuba umugabo w'imvuga kuri akababwiza ukuri ko batari kumwe kuko uyu munsi nimba afise abanyegore bane azi neza ko azokoresha mwo babiri cyane uwa gatatu akaba ari ngaho yicaye agomba gutuma barenze kwabo basohoka akabazi ngo je muvyo nifuza gukina hano nkeneye aba defenseur batandatu mwabo batandatu nkeneyemwo abaxiare batatu abasigaye batatu nabo mu mpande nkamenya ngo nimero 2 na nimero 3 arahari nkagitunga numwe w'umupolivara akamenya ngo mu mediateur hano bahari dusaba mediateur bashika ku 8 ariko mwabo 8 je nkeneye batanu gusa agacara aba profile z'abagomba gukenera bompa byinshi nshaka you bombera aba super sub beza sometimes bibaye na match novuga ngo itaza kudusaba byinshi ababoza mu kibuga bagakina abo bose abona ko badakenewe akabakura muri SWAT agategura abakinyi wenye nabona ko bazomuha umusaruro jiki kiro niko ndagikunda kubamenyereza apandi ibintu byo kuvuga ngo ni muze dukore umukinya kazokwicara ngaho match ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu atarigera abona umwanya utaranamuganiriza ngo wumve by'ukuri ko azoba muri projet za equipe ibi rero birakunda gusubiza abakinyi nyuma ariko ngaho maze kumubwiza ukuri hakiri kare ararondera haja agakina uko twabonye ba Trevor baciye bagenda bakaduza urwego inyuma ya Fazare baramugaruza gufasha equipe nimba Barcelona ifise moyo kubasohora nk'intizanyo nibasore bagende nk'intizanyo kuko nimba ari umukinnyi afise amasezerano equipe ya Barcelona asohotse nk'intizanyo nta bazomukenera ngo yanke kugaruka aramutse anavyanse ashobora kuba bifitiye uburenganzira hari izindi nzira biza gufata ariko byanse bikunze Dieta Flick nimba avuze ngo aba ngomba gukorana nabo abasinkorana nabo nuko azi neza ico bagomba kumuha nico batomuha cyafata umwanzuro rero akavuga ngo kuneza ya club kuneza y'akazi kiwanje ngomba gusigara nabo nkwiye kuzokoresha hanyuma babandi bitwa ko badakenewe hano bahave bagenda hakiri kare uziko hari n'ababirukana bakanabima naho gukorera imyimenyerezo ababirukana bakabima naho gukorera imyimenyerezo ariko bababwiye ngo sinzobakenera nkwiye kuja muri pre-season njanya abakinyi jewe mbona nzokoresha nimba ziri muri pre-season azomenya ngo ndaza kongeramwe abandi bakinyi bitewe n'ivyo mbona abahari bariko barerekana wenye naraza kubimenya avuge ngo murashobora kumpa umukinya afise profile meze uko nuko akaja kumurondera bakamumuzanira si abamubaza ati muri babandi twasiga hariya ntawe wokenera nuko ibibazo by'ubutunzi bitameze neza akabemerera cyangwa akabahakanira ariko bivuze ngo ni gahunda nziza kuri Gezera Afrika atagukeneye ukuri abakinyi kiya ni kimenyetso cy'umuntu akuze azijari no apana zivyarimo abantu burya abantu bakuze bamera nk'abana bavuga ukuri muri njo nakundi ya mukoca wa Chelsea aravuga ati jimwe ntituri kumwe genda
namwe turi kumwe guma hano nko kwa Chelsea ho utabigize gutyo bro ifite abakinyi benshi na entraînement uhavuze uragira kane ku munsi weje abakinyi bataraja mu ntizanya abandi batarabadandaza nabonye equipe ifite abakinyi 86 hari amarisekera wasanga bafungura ku maturu turu ya mbere turu ya kabiri mwaka ya 13 abandi saa 9 saa 10 rero nambo gukoresha entraînement mu gatondo za timu ya mbere n'iyindi ya kabiri umugumwe n'uyundi umwe byo kurusha bro ntabyo wumva cyane byiza rero ko umuntu mubwira je umuntu ntakunda ni Pepe Guardiola ako Pepe Guardiola kenshi yakubwira ko bujyajya agufitiye project akavuga ati isezo sinagukinishije ko mwaka uzanza gukinisha ariko iyo umuvumbuye muraba mu maso mukabwirana nabi Pepe Guardiola direct atera kugurisha niyemera yuko wewe umudomina muri vestiaire so bivuga ngo kwa Barcelona rero ni nugira ngo squad ni yagose yaho kuvuga ngo barabarikura ariko abatinjira muri plan zo y'umumenyereza sirtu mu igore hagomba gucayuka umuvandimwe akigira kandi vraiment numwe mu bakinyi beza badashobora kubura equipe peut-être wo havubura ivyo hembwa Paolo nivyo baguha muri Barcelona ariko na equipe yo mwereka projet imeze neza bagenda babangabanganywe na Barcelona canke se inayiruta pourquoi pas nayo nyine byo kunda so ubwo reka turindire turabe ikiza kuja mbere imyimenyerezo irabandanije bariko bararondera ingene babinjizamwe abakinyi ariko kuvyo mbonesha amaso yanje ntabwo Barcelona jinjijamwe abakinyi bazimvye bandi tuvuga ngo irinjizamwe umukinyi ngo wa 70-80 biragoye cyumvira gishobora kuba cahereye kuri uriya yabateye umugongo kwa Bilbao Nico Williams utanguye kurondera za Zaragoza Haya nta equipe yitwa Real Zaragoza kera. No irahari. Esa nkubu yoja muri Zaragoza bikamacingana n'izina ryiwe. Nuko muri Barcelona nivyo rero nuko biriko biravugwa abakunzi ba Muvyo ko Mercato Barcelona irasanzwe pe. Mercato Barcelona irasanzwe ahubwo no munsi n'igihari nuko nabo baguze batarabandikisha nabo bongeje amasezerano batarabandikisha harimo Sosy harugwa nk'umunyezamu wa kabiri inyuma ya Yohan Garcia Luni Bardagi ya nafa pasi no bivuga ngo hava wihekenya oya ni Luni Bardagi na kazina koroshe kuvuga cyane akaba aramenya baje ari Luni kabisa ni Luni Bardagi ariko nanabonye rega sinabonye Sweden no muri Scandinavia nanabonye burya Barcelona yanasinje petit frère wi wari hajya muri nawe ari hajya Bardagi bose barabaza Bardagi yamanuniye mwese muze hano bose ntibarandikwa rero Barcelona bari kwitegura uko bari kwitegura uko nayo makore kuvuga ariko ku rundi ruhande tugiye